umumenyesha makuru canke umujournaliste cyangwa créateur de contenu donc yo habwa agaciro yo kubahirizwa agashigikirwa bavuga ati leta n'abanyagihugu bakamushigikira bakamuha agaciro uko nijisho ry'abene gihugu mu mico itandukanye uko bari ngahi Bujumbura akashikiriza amakuru umuntu ari Butanyerera ari Iburunga donc ico cya mbere icya kabiri nuko abamenyesha amakuru nabo bomenya akaranga kamutima k'ivyo barimo nibabe ruvuga abajante n'umwuga uko benshi uno munsi abamenyesha amakuru baraho ntibarasa abamenyesha amakuru ntibaza akaranga mutima kumenyesha amakuru arabaga donc baraga konfonda benshi bari kuri réseaux sociaux kwironderera amavyuzi bari kuri réseaux sociaux gucanishamwe abantu bari réseaux sociaux gupinga abandi guponda abandi urumva nico ndabaramukije abakunzi bacu umuryango mwiza wa Yaganawe TV nizakomeze neza iwanyu jengira ko ndanabakengurukira gose vraiment muri abantu bacu muri abantu beza muyengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu sose ni na merveille no munsi nge mpere kuri introduction kuryoherwa ko ngewe cyane no munsi umuntu ari narabuze nagoma ndondera imisi yose every day na muronse no munsi bandaye ibihano mu muca bande d'abord ko yaraduhebye ni Alan Kajigatuje kuziba ibinyoma ubu ni kuzi ukuri kuziba ibinyoma kugira ndamuronke iyo introduction bari umunezero boga ndanezero d'abord kumubona kuba garutse twakoranye ibiganiro byinshi bya Friday noon n'ibindi bitandukanye bamba karibu cyane rero kandi merci beaucoup reka ndamutse wadukiya kuri Yaganawe TV. Hi my people, it's me Alan again and the one and the first Gatuje kuzi ukuri voilà akore tutakumvise nitwari kukumenya ko ari wewe yeah, it's me Alan the one, Alan the first Gatuje kuzi ukuri yeah. Umeze gute? Ça va bien. By the way yarabyibushe ako kantu gusa sindagakunda gusa nyine yabyibushe vraiment asa neza gose tukaca twibaza none gasha ko atarasa neza kuri Yaganawe abaduki nasa nabi vraiment avumbeshe uwase neza gose alanda kwakiriye gose no munsi. Merci beaucoup akoze cyane kunyagira kuri Yaganawe TV turanezerewe gose no gusaba kukubona naje ndanezerewe entre temps wahora he antuka sinovuga ngo nahora kure cyane kandi novuga ko si nari ngaha nyine basi naho ntariko canke ntagaragara cyane mwino misi seho nuko umuntu ushobora gusanga hariho ivyo ahugiyemo abanyarwanda ko bavuga seho nusanga hari ibindi bintu bitwara umuntu akanya ariko vraiment Yaganawe TV n'umuryango wanje murabizi ntaho ntagaragara nakurikirana ibikorwa byanyu moro naba ndababona pole niyo mpamvu no munsi naje kuramutsa abakunzi ba Yaganawe TV. Akoze cyane yeah. Bon le temps yuko Alan tutahora dukorana gose ibiganiro muri no minsi ça m'a fait penser ku kintu kimwe ari ikintu naciye nibaza ko no munsi twoca tuganira ko nashaka tuganire ku ndoto z'umuntu. Alan yaransize ndababara nagiye batari kumwe nagarutse basi nginda kukurondera ati garuka wumva yeah. Ntaca niyumvira none indoto z'abantu hari igihe usanga muri mu kintu kimwe zivyo n'umuntu ariko atari navuga gute atari indoto zanyu mwese umva ushatse kuvuga yuko bimwe twatuyaga bimwe twadutera inkuru kumva ko dufite indoto zime hamwe twashaka gushika umva ofete hari umuntu muri kumwe muri iki kintu ucumenga niyo ndoto yanyu mwese uko ugifata cyangwa uko ukibona ariko kiba kimeze rero ugiye naciye niyumvira ubwo yari indoto yiwe bya vrai umuntu ashobora kuba mu kintu navuga gute atari indoto yiwe atari cyo yifuza kubamo
bibaho yari yipfuza kubamo. iyo ico bibaho gusa ndaza kwisigura kugira abadukirana baze kuvuga ati umuhungu aratambagirika. Ico tuvuze bibaho bibaho umuntu akaba mu bintu atazi ivyo arimwo, atazi icyo ashaka, atazashaka gushika, atazi donc ata vision afise. Ariko nkwibutse ko akajambo k'ico kivuze, akajambo no kwibutsa nuko wamenya ko twese turashobora kugira vision imwe, ariko inzira zishikana kuri iyo vision imwe ntituzibone kumwe. Ico ucibuke gusa. Reka nsubira inyuma, simvuge ngo inkuru y'umwana isubira inyuma, je sindi umwana, reka naco nsubira inyuma gatonya. Mbanze sabe imbabazi benshi badukwikira kuri Yaganawe TV kuva ndiko ndagaragaraho, ndazi umuryango gomye waguka, abatari banzi baje vuba mugadabizi bashaka ko barasubira inyuma akabona ibiyago canke ibiganiro twagiye turagira kuri Yaganawe TV tuvuga ku bijanye n'amavision yacu n'indoto zacu naho dushaka kugera. Mbaze ndabaramutse rega wowe wanjanira nije, ariko mbaze ndabasabe n'ikigongwe. Ndabizi rero bavuga tuti are turamubona, hari n'abandi banyankohaje bakavuga ati are kuhaje tubona umwuga umesha makuru urawushoboye, gerageza ameyora ku munsi ejo uzovamo umuntu akomeye cyane. C'est vraiment encouragement zanyu nazibonye kandi sinazigaye, nazishimye. Kandi vraiment ntabwo journalism nayitaye, iracari mu ndoto zanje, iracari mu nshaka kubata. Naho nakubwiye yuko aho dushaka gushika dushaka kuba dufise ingire tubona inzira ducanamwe, dushaka kuba turi muri centre ville tukimvira gushaka bwa tirika jewe nce 28 Novembre, uba icyitwa 28 Novembre barayihinduye ntavyuzi cyangwa abandi bashaka guca kuri amwezi Gisabo na epfo kuri ntuzeye cyo bagashatse tugiye tugaca kuri gitwe Adolphe, amazina yagera hindurwa nene ubizi. Ndabizi mashita 28 Novembre, ariko ntaco reka iyo nindi séance kugira tubigisha bamenya aho iyo ni localisation. Ego gusa twadufise objectif ni no, donc vision imwe gushika hamwe mbere. Nomenyesha bakunzi Yaganawe TV ko nina n'umuntu twayaga vyinshi apara kuri kamera twaba dufise aho dushaka gushika biciye mu mwuga kumenyesha makuru. Mugabo byarashitse nitwo turajana ariko tuzohurira imbere. So ariko aho nyene cangira kabazo kamwe gute ico kintu nyene woba wowe uvuga ati nico nshaka kubamo. Hari ibintu wiga kubera uri muri ico kibanza, sivyo? Nkavuga ati jewe sinovuga ati nshaka kuba umu journaliste ari meilleur mu gihe ico gikorwa nyene ntariko ndagikora, ntariko ndagikora guhera ubu ngiye ndoshike hahandi, sinoca nja kudandaza kubera sinoca nza nkavuga ati okay ngiye kudandaza rero nzogaruka muri journalisme. Iki gikorwa ndakibandanya ahubwo nkagiramo nk'ama experience menshi kugira ngo nzobe meilleur muri ico. None wumva wamaze kukivamo ahubwo reka duse n'abawe tuza gusanga twese dufise indoto yo kuzoba abantu bakomeye. Wewe numvise objectif niyo kunyagiza ko nagutaye. Arabaje reka nacu reka nse bavuga ngo nikumenya nda ku rukumu, reka nse uba ako ibyo nibiki kumenya nda ku rukumu. Donc we uvuga ni gashaje donc baranzi ko akarundi vraiment niwe dufise. Oya si kirenga mugabo barazi yuko najewe ntari wo hasi. Reka se n'uvugije ukuri nina ubuzima tubayemo ngami gucacu bose, sivyo? Antake nure jeune turagira turahasorenga cyane kugira dushobore kuba tubayeho ubuzima bw'iwacu, twongeye tuze kugaragara ngaha imbere y'amakamera. Rimwe na rimwe turafakinga life, barabizi n'abadukurikirana tukabesha abantu bakaba dusa neza, mugabo muri twebwe ugasanga yuko biragoye. Journalisme n'umwuga mwiza cyane, ariko n'umwuga ngaha iwacu Burundi turagira guhemba gutunga abantu 100%, sauf bamwe bawutanguye cyane bawushizemo n'imitahe, bamwe bimbere adonko novuta aba grand frère bacu umwuga, sivyo? Uno munsi abo generation yacu muri journalisme abo twabitanguranye ababitanga imbere yacu abitanga inyuma yacu
benshi bacafengeka live ariko dufise ama vision dushaka gushikako sivyo turashaka kwibona turi aba journaliste international turashaka kwibona turi aba journaliste dufise ico twihaye dufise aho tuba dufise ico turico ariko ico turico naco so kigirwa n'ivyo twakoze mugabo rero ni wafata 2 à 3 à 4 uri muri ya journalisme yawe ataco iri kiraguha ego ni passion yawe ego ni ndoto zawe ego ni objectif yawe ni ndoto zawe nushaka gushika mugabo kanacikiraguha ifo ko kite gatoya ntute journalisme kindi urondere base yawe uko nta kintu kitagira base uko jewe pay siba kintu cyose kirafite ikiguzi uko jewe nina zanga kuri television habesha abantu winjoy mize gute jewe nshonje je landlord ariko aranyirukana ejo ya image naza kubesha abantu kuri television ergi aba batukurikirana kuri television bashobora no kutubona no muri vie réelle hajya tubaye tubana mu makati ejo zoza kubesha umuntu amugira ibintu abona ko landlord ariko aranyirukana yumva ku ibotiki mfise amadeni rero akazi mu Burundi journalisme iracari hasi nitwayitaye ngo turayana ariko jewe nagiye kurondera base kugira nzogaruka ya niyo yaba narabitaye sinemera kugaruka imbere ya television ariko no musi wiga base ningira base nzoza mfise n'inguvu zikwiye cyane kandi experience mpura nayo mu buzima busanzwe nayo nyine namfasha kwiga kuko mu buzima tugenda turiga ama experience sensible nimba ndiko nagiye guhasolinga mu bindi nzoza ivyo nzohasolinga menye ubudi buzima abantu babayemwo batari aba journalisme nshobora kuba je ndiko ndadandaza nshobora ndiko ndakora ikimotage taxman ejo nagaruka kuri TV nzoba mfise intahe z'abantu ba mu buzima je nabayemo hama sinzosubira fakinga live nzoba mbaye ubuzima bw'iwanje c'est pourquoi mwakano kanya bateko barambona kuri television suko navyanse ahubwo naravye ico mfasha gato nkaronka base kugira nongere ngaruke kuri television mfise base ndibaza watahuwe n'abatukira badutahuye ubu ndashaka kukumva kimwe mu bintu sa no kunganira umuntu agira iyo ariko ashaka gushika ahantu quelque part araraba burya ko wavuze ko hari kiguzi umuntu hari kiguzi runaka ushobora utegerezwa gutanga rero ico kiguzi wowe ushobora gutanga tudashobora kuba tutakibona kumwe tudafise amavision amwe nubwo tuba dufise rêve imwe en plus de cela twese umuntu wese akeneye gutera imbere kandi je ndanezererwa cane gose iterambere ry'abagenzi banje ndabizi neza yuko ubuzima bushobora kuba butameze neza no munsi ejo bukamera neza selon na decision afashe mu buzima rimwe biradusaba gufata ama decision akomeye cyane urakunda journalisme ariko ukagenda kudandaza nta yindi show wari ufise sivyo je dois aller là-bas kubera ko ni hari avantage ko nkeneye gutera imbere nkeneye kuzogaruka nkoraganina ndashaka kujaje nko muri nk'ubu jewe bashaka gusanga icyo ndiko ntabyo bazi cyane kubera ni vie privée ya mugabo urabizi nzobivuga utari ngaha oya kuri azobambeshe azavuga ndashaka kuja kudandaza pourque nkavuga ati jewe ndiko ndaganya 50000 par mois ngacambika quelque somme kugira dans 3 mois je vais kugura microphone bien sûr que alors iyo numva amafaranga sinagiye kugura ijezi canke goje mu nzo kinumupira urumva ko mfite ya rêve yo kugira gute kugaruka muri journalisme naguze microphone nagize gute sivyo toko ni bya bindi turahiga base uko ahi wacu ibintu byose bisaba umutahe uko nisho muri journalism Kenya ushonje ubesha ba ugize akantu nyibutsa shaka tuganire ko gatoyi imbere yuko turangiza ibiganiro byacu akanya turakirangije nari mu mfisi nende bakumva umuryango w'aganati naco ndaguhaye kajya kose wifuza no musuvuge so imbere yuko rero uza kutubwira ivyo bindi byose baratubikiye ndashaka tuvugane ikintu kimwe ufite mu buzima ni analyse maze kugira sinzi wowe ingene uza kuyumva ufite mu buzima twese turafise indoto turafise ahantu kanaka dukitegezwa kugira
kandi indoto zose hariho ibintu udashobora gushika ko petit à petit sivyo uko utambuka buke buke ni ku mwanya ugenda sivyo uruzi ko bisaba yuko haba hari ikintu hari indoto zisaba yuko hari ikintu kiri gros kizira rimwe ni chance ubwico kizira rimwe chance gute birago donc Ego gusa rero sinari bwaheze naco ndikanza kwishura sinari bwaheze ugaca usanga rero ico kintu sivyo umuntu akaba yibaza yuko ariko aragufasha sivyo mu kugufasha gutambuka buke buke alors que hari hakenewe yuko izo ntambwe zose ariko arakora buke buke izo effort zose ariko aragira za buke buke bukazi partage yo zigirira rimwe kugira ngo ushobore kugira umuvuduko munini hari indoto zimwe zimwe tudashobora gushikako kubera ko on se ralentit sivyo turiko tugenda buke buke sivyo ariko ugashaka gushominga umuntu kumere ku muntu ati burya bimere kuno kuno kacona umengana umwasi wawe wewe ico kintu wokivuga kwiki urumva nina ni bimwe nakubwiye dushobora kuba dufise vision imwe ariko inzira tubona mwiyo twoshika mwiyo vision atari zimwe umaze kuvuga ati yuko ngo nuko ucumenga uracitse intege nka wewe dufate ntobura nk'abantu batari bwumve ibiri kuravuga baravuga ati yaracitse intege gose sivyo kandi wari umwuga wiwe ariko yaracitse intege ntabwo nari mfise abafana benshi cyane mbwa ndafise bake banyankuraje ndabizi benshi banavuga ati none uyu muntu umuntu yagiye hari nawe twatumaze kumenyana akambaza wagiye he twakumbuye nkabwiye ati nta kibazo aho tuntu mpugiyemo sivyo uko nshobora kuba njyewe ndi busy no kufata ya mpano yanje nkaja kuya nuvuga gute kuyikomeza kugira ize ifise inguvu kubera ko wewe ushobora kuba nibyo twatuyaga kambwiye ati dukora ibi dukora ngo c'est bon nkabona ivyo bintu nivyiza mugabo ukabambwira ngo urumva gutukira dukora iki twogira uko mugaje nkacambura ko twogira uko wowe nzira yiwawe urabona ko twogenda mugaje nkavuga ati ko dushaka gukora projet par exemple tunumus turashaka gukora projet itwara amahera agira amahera quelque somme wowe ukabona ati amafaranga twoja kuyasaba muri banki boyaduha mugaje nkavuga ati je nanje nogenda nkamara imisi mikeya nshinga aya mafaranga no yaro ariko nsa n'usubira inyuma wavuze ngo journalisme mu Burundi ntiratangura guhemba neza kwa ubona kubwabo ubaje ko ciza cyane nina ubaje ati gute journalisme mu Burundi bwacu yotera imbere ni ibintu bigenda bona mu bice 3 kandi c'est ni imici sinzi bari bashaka kubibona kuko jewe ni 3 ama parts 3 ari principal nuko icambere ya mbere umumenyesha makuru canke umujournaliste un créateur de contenu donc yo habwa agaciro yo kubahirizwa agashigikirwa bavuga ati leta n'abanyagihugu bakamushigikira bakamuha agaciro uko nijisho rya bene gihugu mu mici itandukanye uko bari ngahi Bujumbura akashikiriza amakuru umuntu ari Butanyerera ari Iburunga donc ico cya mbere icya kabiri nuko abamenyesha makuru ubwacu reka nisire muri sindabita nabo bomenya akaranga kamutima kivyo barimo nibabe nuvuga abajante n'umwuga uko benshi uno munsi abamenyesha makuru baraho ntibarasaba amenyesha makuru nabamenye bari bagaragaza haraba aba ntibaza karanga mutima kumesha makuru harabaga ofete numvaje donc baraga confonda benshi bari kuri réseaux sociaux kwironderera amavyuzi bari kuri réseaux sociaux gucanishamo abantu bamuri réseaux sociaux gupinga abandi guponda abandi urumva nico ico nco gira kabiri kudoko abamenyesha makuru bwacu twomenya karanga mutima kumuga dukora nje ndinde ko maze kwimenya uwondiwe mbaho gute akazi nkora umuga wanje ukogwa gute ugengwa nahe mategeko erega muri n'amategeko dusaga inga amenyesha makuru
kuko yaba leta dushigikira none bwa dushigikira hoba amategeko akingira kongera gahana abamenyesha amakuru vyotuma iterambere ry'umwuga w'abamenyesha amakuru utera imbere kuko nta muntu azoza kubashigikira atabizeye ubugira gatatu nuko abamenyesha amakuru bwacu twamenye ivyo tugiyemo ko ari impano ziwacu cane tari ziwacu kuko uno munsi aho dufise abamenyesha amakuru benshi ari abakomedi umwuga wo kumenyesha amakuru wewe abona ko ari komedi tugasanga donc turabe tuti eske je vy'ukuri vision yanje umumenyesha amakuru eske jewe vy'ukuri kayanga mutima kiwanje na cyangwa icyo ushaka kubacu nje shaka kuba umumenyesha amakuru nshaka kuba journaliste nshaka kuba umu créateur de contenu ndumuki kuko uzofata umuntu wese akunda gukoresha Facebook ashaka gushikiriza amakuru ntazi ivyarimwo ntazi ikindi ntazi wagwani probleme kandi kiri dufise nituzi donc niki binagaruka niki cyakari kumenya ico turico kuko benshi bashikiriza amakuru batazi jewe ndakurikirana ibinyamakuru byinshi byandika ego cyane basi naho ibe nakunda mino misi naranguma cyane kumviriza cyane mugabo ndakunda gusoma ndashaka gusoma hari ibinyamakuru tuzi vraiment tugerageza kwizera ngaha 80% ceme 90% inkuru bitanga abarizo uza gusanga abandi bantu bigira abamenyesha amakuru reka tubita aba influencer reka sabamenyesha amakuru n'aba influencer kandiamenyesha amakuru influencer biratandukanye wewe yikeneye ku influence abantu ntabwo akeneye gutanga message yarakeneye bagenda bagakopya amakuru yavuye kuri kinyamakuru ki akayakopya akayamodifica ubundi agamufata bya bindi bimodifica akabikuri uzosanga inkuru igeze kuri kukimenyesha amakuru kirakane itakiri yankuru yabaye yindi rero novuga tuti nivyo bitatu nizo ngorane zitatu zituma umugabo wa ubumenyesha amakuru ngabacu mu Burundi udatera imbere yego Alain yaravuye muri journalisme kugira ngo abanza agende kwirondeza sivyo ahandi hanyuma azogaruka ari umuntu muzima niki kintu peut-être twobwira abandi bajone bariko baradukurikira bari mu buzi butandukanye ariko babona bitariko biravansa kugira ngo bashobore kwilibera ugende kurondera izo nguvu iyo poa nini sivyo kugira ngo baze bashire muri ya rêve yabo rero ico ni ikintu ciza ni ikintu na jewe cantwagiye kirekire kugira ntahure turafise amarêve rero amarêve iwacu abe tuyariyarize tubanza kwitahura sivyo ukitahura kuko uno musi ugwaruka si tureka mvuye pour les jeunes turibohera ku bintu ugasanga ivyo bintu sivyo iwacu unuso ushobora kwibohera ku kintu inani dezo utabona nta resultat nta ariko hari ukuntu ibi bintu vya YouTube biba bigoye gose ntacu urabona basi umwe avance makatoya nini gasha wowe ukora ikintu 2024 25 26 27 ça fait 3 ans sivyo ukabona ahubwo ntutera imbere uri hahandi ego uragikunda uri hahandi il faut qu'on quitte un peu sivyo kugira uje kurondera ibyo uza gufata kugupusa kugira gusunike aho muri ico gihe ariko wabonye aho ikibazo kiri ni ego rego ni kwa konde kwitahura utaritahura mje ndashaka kugira ikintu kimwe nina ni témoignage wanje jewe ndo mu athlete no mu sportif ariko nta jeune nimwe nateye imbere kuko sinigeze ntahura game yanje je nabaye footballer narakina yego vraiment narawuteye vraiment kandi kitari gito ndaja muri jewe kubera sinari mfise vision kuba umukinya wa ateye imbere ca nari kukinira hit mbona muri football birasa birasa muri volley biranga nguta basket ugasanga muri football nabaye umugardi mpora abagardi ntibaryohera public nja kuba umwataka mbona biranse vyarangiye je nagiye guheba football ndi mu défenseur ça veut dire que ibanza wimetreze toi-même tu veux quoi dans la vie ikishaka no gushika ko gute bana kujuragirika uno musi umuntu uzomusanga muri journalisme umusange muri comedy umusange muri film hiyeje umusange mu biki rabati je nshaka kubiki ico kintu gikora ni wagikora umwaka umyaka 2 nawe tuzoratembere nini uzomaze kubona erera hira vakora ico sekle ugenda ukoresha iryo kosa ugaruke
kandi uzoza ufise ingufu zikwiye. Generation iwacu turakobya sinina tugendana twatangura journalisme yateye imbere. ushaka nawe kuja muri journalisme. Nshaka kuja muri journalisme si naka twatuzinanye twararimbanye muri korale yasohoye umuziki wahiti si passe yanje umuziki nanje nje gusohora umuziki il ko twimenya cyo turico tumenye impano zacu tumenye aho dushaka gushika. Umaze kumenya ico kiyo inzira iroroha. Uraba ahantu imyaka 2 ko ati no aha niho yiwanje mugabo il ko nja kurondera ibigira gute ibimpusa kita gato ugenda urondera ibigusunika uzoza ukomeye kurusha ya myaka 2 kubera uzofise experience ya 2 ans ucikida kurondera support. Iyo support niza izo zigupuza uzoza ubona abandi bantu ubaca kurengana bati n'uyu muntu kwera bihevye gatse gute kumbe wewe wari tahuye twitahuye ni nko mu rutandazo umasha kudadavuga ati jengira ndadazi biharage kabitandaza bikana kabuja bati reka ndabuze umuceri bikana ugasanga udandaje ibintu nka bitandatu umukavuga ati kuriya ikintu nari mu expert mu biharage narenze ingene biharage vyiza narenze ingene biharage babura ucubona niko se ryabereye kugira ngo ntiwavance kwa tuba ati impamvu nayifise sinarenze kurondera clientele faut que je bouge nje kurondera clientele ugarutse uzozi experience mu kurangura no kudandaza avec clientele nikizokubuza gutera imbere. Rero twe ico ngora dufise nitwigigaho nitwitahura ngo tumenye tuti turi bande dushaka gushikaye ibi twobishika ko gute. Yari imano je notanga. Urakoze cyane yani ndagushimire cyane kwa d'abord wemeye kuza kugaruka kuri Yaga Nawe TV. Ya nenda bakombe cyane. Ndabaramutsa gose. Ninase. Zo turabimbya nzo ndababwira imbere ko ntagura ikiganiro are yabaramukije. Basi mu biganiro donc biganiro bitatu mu ndwi. Uzoza ko nabaramukije. Nzo ndababwira. Merci beaucoup rero. Cyane kanya wampaye nta mwanya munini yafise gose umusore wanje kandi je suis fier de lui, je suis fier de la personne ari karaba mu buzima. Ndakunezerero gose. Merci beaucoup. Naje ndakunezerero cyane. Ndagukengurukire. Merci beaucoup. Reka ndagukengurukire cyane anyemereye kugaruka hano imbere ya kamera. Mugabo sinogenda kenewe iki hari ya inyuma ya kamera. Merci beaucoup Titi. Wabanye natwe igihe cyose twari muri Yaga Nawe TV adufata amasanamu meza. Yego, nubu baracagerageza c'est bon hein. Ni c'est bien. Kankengurukira ko adukurikirana bose abari banzi kuva igihe nari maze imisi muri kangaha nabashasha bagumye baza mu muryango wa Yaga Nawe TV igihe ntari ko ndaboneka mwumve ko dusangiye umuryango ndabakunda gose kandi azina amako mu nkunda. Ya, merci beaucoup rero bariko baradukurikirana mwese dore mu commentaire ngo twama tubigira ya Nina Merveille tuzosubira ubutaha. Muri commentaire bari bankumbuye muze kundamutsa. Zo gushiramo imitima. Bye. Oya imiriro. Fire. Mitima yo. Mitima tukore ko dukunda imiriro we. Nta kibazo. Ico ushaka cose canke twenge canke ugira iki. Nta kibazo gusa mbone reaction yanyu abari bankumbuye bamperuka kera vraiment. Ndakumbuye commentaire zanyu ndakumbuye nawe abanyandikira inbox avuga ati wagiye no musi vraiment murana ko nagarutse c'est bon akanya kabaye gato twakuyaga byinshi uzogarukana na kimwe nzogarukana na kimwe nzorondera kandi kanya vraiment tuyage ku bindi sawa murakoze cyane rero tuzosubira ubutaha ciao ciao